uyu munsi haleluya urashaka gusuzugura umuntu uzosaba ejo. Uyu munsi urashobora gusuzugura umuntu uzosaba ejo. Ca bugufi bene data, nimba hari ahantu hakeneye abantu baciye bugufi muri nosi y'abazima, muri ministeri yo gukorera Imana, mu kuvuga ubutumwa bwiza, mu mapasitori, mu bavuga butumwa, mu maprofeti, turakeneye umwuka guca bugufi. Uyu munsi urashobora kuba Imana yaragusiza amavuta, kagusiga mu by'ukuri ukabona uwabaye igitangaza, ukibagirwa yuko Shalom, ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu aganze imitima yanyu mwese abariko baradukurikirana kuri CANAAN TV, muri kumwe na Evangeliste Patrick Ndayishimiye. Ubuntu bwa Kristo Yesu buganze imitima yanyu. Reka dusenge. Data, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu umukiza, turagushimiye ku gitondo cyiza cy'umugisha duhaye. Kaze uganiriza imitima y'umwe wese agiye kumva rino jambo ryawe. Ijambo ryawe ni imbuto itabora. Haleluya. Urivomere mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Uyu munsi wa none muri kino gitondo ndashaka ko tuganira namwe ijambo rigufi riri ku mutima wanje hejuru yo guca bugufi. Guca bugufi. Bene data, ndakugendeye inama wewe uri kuranyumviriza. Ndagusengera. Ndagusavye ngo Imana igweze umutima uciye bugufi. Guca bugufi ku kintu, ku muntu uwo ari we wese. Mu kwishura, mu kuvuga, ingendo yo guca bugufi igomba kukuranga. Mureke twumve icyo Bibiliya ivuga hejuru yo guca bugufi. Igitabo cy'Imigani igice cya 15 umurongo wa 33 aravuga ngo ukubaha Uhoraho kwigisha ubwenge. Ukubaha Uhoraho kwigisha ubwenge. Kandi ukwicisha bugufi kwitangira imbere kubahwa. Kwicisha bugufi kwitangira imbere yo kubahwa. Nimba wifuza kubahwa mu buzima bwawe, ca bugufi. Haleluya. Ca bugufi. Guca bugufi. Reka kuvugira hejuru. Itonde. Haleluya. Kubahwa. Kuko kandi ukwicisha bugufi kwitangira imbere yo kubahwa. Kwicisha bugufi kwitangira imbere yo kubahwa. Niba wifuza kubahwa muri buno buzima, ca bugufi. Uce bugufi no mu mvugo zawe zigaragaza umuntu yaciye bugufi, no mu bikorwa vyawe. Haleluya. Uce bugufi, ubuzima buciye bugufi n'ubuzima bwiza. Igice cya 18 aha nyine mu Migani, mwumve ngene Salomo yavuze umurongo wa 12. Iho haravuga ngo uwishira hejuru mu mutima agatikizo azogasanga imbere, kandi ukwicisha bugufi kuzosanga imbere icubahiro. Haleluya. Ukwicisha bugufi kuzosanga imbere icubahiro. Haleluya. Uwishira hejuru mu mutima agatikizo azogasanga imbere. Uwishira hejuru mu mutima agatikizo azogasanga imbere. Uwishira hejuru mu mutima we ubona ko ari we, yikubita ku mutima ngo ni jewe ntari hariya n'ibindi bizokogwa. Uwishira hejuru mu mutima we agatikizo azogasanga imbere yiwe. Avuga ijambo ryiza. Kandi ukwicisha bugufi kuzosanga imbere icubahiro. Ukwicisha bugufi kuzosanga imbere icubahiro. Haleluya. Ukwicisha bugufi kwawe kuzosanga imbere yawe icubahiro. Urifuza icubahiro? Ca bugufi. Ca bugufi. Kandi uce bugufi ku muntu wari we wese. Uyu munsi, haleluya, urashaka gusuzugura umuntu uzosaba ejo. Uyu munsi urashobora gusuzugura umuntu uzosaba ejo. Ca bugufi, uce bugufi ku muntu uwo ari we wese. N'umukozi ukoresha mu rugo rwawe, n'umukozi ukoresha mu kazi. Imana izikuranye imyanya n'ibihe. Urashobora kumusuzugura none ejo ukamusaba. Urashobora kumwima none ejo ukamusaba. Guca bugufi.
kandi ukwicisha bugufi kwitangira imbere yo kubahwa. Kwicisha bugufi kwitangira imbere yo kubahwa. Nariko ndamedita ahantu, nari nagiye mu ivugabutumwa ndicara ahantu ndamedita. Bene data, nimba hari ahantu hakeneye abantu baciye bugufi muri nosi y'abazima, muri ministeri yo gukorera Imana, mu kuvuga ubutumwa bwiza, mu bapasitori, mu bavuga butumwa, mu baprofeti, turakeneye umwuka guca bugufi. Uyu munsi urashobora kuba Imana yaragusize amavuta, kagusiga mu by'ukuri, ukabona ubabaye igitangaza, ukibagirwa yuko ya Mana yagusize iracyasiga n'abandi. Ukibagirwa yuko Satani akakwereka yuko umva uri hejuru y'abandi, urakomeye. Nivyo Imana yaragusize, nivyo mugabo umenye neza ya yindi yagusize irashobora gusiga n'urya wawusuzugura none, urya udashobora kuramutsa none, urya udashobora kwegera none. Ejo Imana irashaka kumuzamura, ukaza wifuza no guhagarara ahari ukahabura, ukifuza guhagarara naho hari ukahabura, kuko Imana iracyafise amavuta yayo. Ndakwifurije nimba Imana yagusize mu ngabire kanaka, muri profesi, mu kuririmba, mu kuvuga ubutumwa bwiza, mu kubera urangiranwa ku marezo sosiyo, ca bugufi ntuzi abariko baraza ejo. Nge n'Imana izoba yabasize. Guca bugufi ni inzira yo gushigwa hejuru. Kwishira hejuru naho ni inzira yo guhona, gutetegwa kuba kuri imbere yawe. Barya wasuzuguye ejo Imana yashaka kubazamura, ya yindi yakuzamuye niyo bariko barasenga. Tugende duciye bugufi, dukore muri ministeri y'Imana duciye bugufi. Paulo yaravuze ngo umuntu wese abone ko mugenzi wa muruta, umuntu wese azabona yuko mugenzi wa muruta. Salomo yavuze ijambo ryiza, haleluya. Kandi ukwicisha bugufi kuzogusanga, kandi ukwicisha bugufi kuzosanga imbere icubahiro. Ukwicisha bugufi kuzosanga imbere icubahiro. Nta kintu kiryoshye muri buno buzima ko kugenda gutunga umutima uciye bugufi. Urashobora kuba ufise none ugasuzugura udafite, ejo akaba kurusha idubura 10 cyangwa 100 kubyo ufite none. Ca bugufi ku muntu uwo ari we wese, uce bugufi mu kubwira umuntu uwo ari we wese, mu majambo yawe, mu ngendo zawe, no mu myambarire yawe. Hari umuntu yambara impuzu akabona ko ari igitangaza. Ca bugufi, uce bugufi mu rugo rwawe, uri umushinga ntaye mu rugo. Ca bugufi, guca bugufi birakenewe. Turakeneye guca bugufi, haleluya. Turakeneye guca bugufi. Umva, n'abana bacu, iyo umwana wawe agwaye agukoreye ikintu cyangwa umukoreye ikintu, mushimire. Koresha ijambo ryo guca bugufi, mushimire. Ico kintu azogikurana, ico yize kuri papa we azovuga ngo ni muzukuri narize ikintu kuri papa. Guca bugufi ni inzira yo gushigwa hejuru, haleluya. 29 umurongo wa 23 aha nyine mu migani haravuga ijambo ryiza cyane nakunze. 29 umurongo wa 23 bavuga gute? Haravuga ngo ubwibone bw'umuntu buzomusubiza hasi. Ubwibone bw'umuntu buzamusubiza hasi. Ubwibone bw'umuntu buzamusubiza hasi. Urashaka kugira ubwibone uno munsi ariko umenye neza igihembo cy'ubwibone no gusubira hasi. Igihembo cy'ubwibone no gusubira hasi. Igihembo cy'ubwibone no gusubira hasi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ariko umuntu, ariko umutima uciye bugufi azoronka icubahiro. Ariko umuntu umutima uciye bugufi azoronka icubahiro. Ndagusengera, ndakwifuriza kubaho uri umuntu aciye bugufi, kandi uciye bugufi ku muntu uwo ari we wese, kuko ejo tuzamuzohurira n'uwo muntu. Witonde mu majambo yawe uvuga, amajambo yawe agaragaza umuntu waciye bugufi. Guca bugufi, guca bugufi. Igice cya 11 umurongo wa 2 muri kino gitabo cy'imigani, ko ndavuga hejuru yo guca bugufi.
guca bugufi ni ikintu cyiza dukeneye mu buzima bwacu bwa minsi yose. 11 umurongo wa 2 havuga gute? 11 umurongo wa 2 havuga ijambo ryiza cyane, haravuga ngo ubwibone buje niyo haza guteterwa. Iyo ubwibone buje mu mutima wawe, menya neza ko guteterwa kwagushikiriye. Iyo ubwibone buje, guteterwa kuba kuri mu nzira yabwo. Ariko ubwenge bubana n'abicisha bugufi. Ubwenge bubana n'abantu baciye bugufi. Haleluya. Ndakwifurije guca bugufi mu buzima bwawe, uce bugufi mu ngendo zawe, uce bugufi. Haleluya. Ubuzima bwawe buganzwe burangwe no guca bugufi. 16 umurongo wa 8 akavuga ngo 16 umurongo wa 18. 16 umurongo wa 18 akavuga ijambo ryiza cyane. Ubwibone bwitangira imbere yo guhona. Ubwibone bwitangira imbere yo guhona. Igihe cyose uzobona wuzuye ubwibone, umenye ko guhona biri imbere yawe. Igihe cyose uzuzura ubwibone, uzomenye yuko guhona kuri imbere yawe. Kandi umutima wihaya witangira imbere yo kugwa. Umutima wihaya, kwihaya, jewe meze gutya, jewe ndakomeye, jewe ndakubwire, ndakugendeye inama nziza. Guca bugufi ni inzira itangaje y'umugisha, niyo nzira yo kubahwa. Ubwibone bwo mu mutima nabwo, iyo ubwibone bwaje, iyo ubwibone bukuzuye, yabivuze neza, ubwibone bwitangira imbere yo guhona. Ubwibone bwitangira imbere yo guhona. Urifuza kubaho mu buzima bwiza bunezerewe, ca bugufi. Uce bugufi ku muntu uwo ari we wese, kuko ejo ntuzaho muzohurira. Ejo ntuzaho muzohurira. Urashaka gutuka umukozi wawe none, ejo akazoba afite ibirenze cyane ibyo rutunze. Guca bugufi ni inzira yo gushirwa hejuru. Hariho umurongo nasomye 29 reka ndawusubiremo. Umurongo wa 23. 29 umurongo wa 23. Havuze ijambo ryiza. 29 umurongo wa 23 havuze ngo ubwibone bw'umuntu bumusubiza hasi. Ubwibone bw'umuntu bumusubiza hasi. Ubwibone bw'umuntu bumusubiza hasi. Ndakwifurije guca bugufi, ariko umutima uciye bugufi uzoronka icyubahiro. Ubwibone bw'umuntu bumushira hasi, ariko umutima uciye bugufi uzoronka icyubahiro. Urifuza icyubahiro, tunga umutima uciye bugufi. Reka ndangirize mu gitabo cya Yakobo. Yakobo yaravuze ijambo ryiza 4 umurongo wa 6. 4 umurongo wa 6 aravuga ijambo ryiza, ariko itanga ubuntu burushiritse. Nico gituma ivuga iti Imana igwanya abibone. Imana izigwanya abibone, ariko abicisha bugufi ibahera ubuntu. Abicisha bugufi ibahera ubuntu. Ndagusengeye ngo Imana iguheze umutima uciye bugufi. Data, mu izina rya Yesu, turakeneye umutima uciye bugufi. Turakeneye gutunga umutima uciye bugufi. Turakeneye gutunga umutima uciye bugufi. Haleluya. Umutima uciye bugufi mu buzima bwacu. Turakeneye guca bugufi mu ngendo, mu mvugo, mu buzima bwacu. Icubero garukire mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen.